canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Uno musi twashaka tuyage gatoyi ku bintu bibiri bikwegera abantu mu bukene. Ubukene nta muntu n'umwe abwipfuza, umukene nta muntu n'umwe yumva atobugwanya kiretse uwo bidashobokeye, ariko bishobokeye wese arashobora kwiyumvira ingene yobugwanya. Ikintu ca mbere rero gikwegera abantu mu bukene ni ubunebwe. Ubunebwe ni bubi, ubunebwe buratuma umuntu aja mu bukene, ubukene budasanzwe. Uti gute? Uri umunebwe nta kintu wifuza gukora, uri umunebwe nta kintu wifuza guha amaboko, ubona ko ikintu coroshe gukora ari ukuryama canke ukicara ngaho ku marigara ata kintu na kimwe uriko urakora. Ariko mu buzima tubayeho uno musi bisaba ko umuntu kugira abeho neza bisaba ko umuntu aba akora. Nimba rero wumva ufise ubwenge, urafise amaboko, urafise inguvu, birashoboka ko ukora, wirinde ubunebwe kubera ubunebwe ni bubi cane burashobora kukwegera mu bukene, ubukene kandi bwinshi cane. Kora ubunebwe bwihoze, kora reka kuguma uryamye, reka kwicara ngaho urindiriye ko umunsi uguha ikintu utegerezwa gukora. Oya, wewe urashobora guha umunsi ikintu utegerezwa gukora kandi ngaho uzoba uriko uragwanya ubunebwe, gutyo ni mu nzira yo kurwanya ubukene. Imbere yo kurwanya ubukene banza urwane ubunebwe. Ubunebwe buratuma umuntu aja mu bukene vraiment. Turwanye ubunebwe, dukore. Tureke kubona ko kuryama ari ikintu ciza kiryoshe kiruta ibintu vyose. Oya, itiro baca umugani mu kirundi ngo urima itiro ukimbura ingonera. Abantu bafise ubunebwe kenshi usanga aguma aryamye, itiro arariha agaciro cane aho guha agaciro cane igikorwa. Nitwaha ikibanza kinini ibikorwa tuzosanga turiko turarandurana n'imizi ubunebwe, gutyo tuzoba turiko turagwanya ubukene. Ica kabiri gikwegera abantu mu bukene ni ukugaya akazi. Yemwe abantu benshi baragaya akazi, ni gato ntikambereye bontwenga, ariko nta muntu n'umwe ashobora kugutwenga kubera iki? None wironkeye ayo mahera yawe nimba ari ico gihumbi, nimba ari ivyo bihumbi bibiri, nimba ari ivyo bihumbi bitanu, 10, ukayironkera ukayashira ku mufuko, nta muntu n'umwe azogutwenga. Nico gituma rero akazi ntituze turagaya akazi, kaba gato kaba kanini, mu gihe utararonka ako kanini urashobora gukora ku gatoyi kaguha uburyo bukeya hanyuma ukabandanya. Ntitugaye rero akazi ngo ndarindiriye kanini, ndarindiriye iki, usanga wagumye muri vya bindi nyene, muri bwa bukene ata kintu uronka ushobora kwiha kubera nta buryo uzoba ufise, nta kazi ufise. Ariko twige gukora ubuzi bwose tubonye buba buto kugira tuzoduge. Kenshi umuntu ahera kuri bitoyi hanyuma akaduga. Niwaronka rero akazi ntuzokwanke kugakora kubera uzoba uriko uragwanya ubukene. Ntazoba make, azoba yinjiye, ntuzoyatora mw'ibarabara. Tugaye rero akazi n'ubuzi buto buto tubukore mu gihe ubona nta buryo ufise, nta mahera ufise, nta kindi kintu uriko urakora, ntiwicare. Oya, kora ako nyene kabonetse hanyuma uzoronka kandi uri ku kivi. Ego, nivyo bintu bibiri twariko turayaga bikwegera abantu mu bukene, tubigwanye. N'ubunebwe no kugaya akazi. Ni ibintu vyinshi cane bikwegera abantu mu bukene, ariko twashimye kuvugana ivyo bibiri gusa. Murakoze cane, Imana ibahezagire.